Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. HCR n'amareta y'ibihugu bitandukanye vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bamaze iminsi bahimiriza abarundi na cane cane abari mu makambi y'impunzi gutahuka iwabo. Ariko mu ntango z'uku kwezi kwa 11 leta y'u Burundi ikaba yerekanye ko ico gikorwa kitariko kiragenda nkuko bari bavyipfuje. Ni giki none kibuza abarundi gutahuka mu gihugu cabo c'amavukiro? Nivyo turabira hamwe mu kiganiro kw'isoko. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Kwigenekerezo rya kabiri Munyonyo haraheze indwi irenga niho inama yahuje leta y'u Burundi na HCR i Bujumbura yarangira. Iyo nama yamaze iminsi 3 yari iyo kurabira hamwe ingene abarundi b'impunzi botahuka ku bwinshi. Iyo nama yari yatunganijwe n'icegera cy'urongo igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR Kelly Clements hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse. Umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Nestor Bimenyimana yavuze ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigendana. Uyu mwaka twari twihaye igitigira imfatiro c'abarundi 70 bazohunguka bavuye mu bihugu bahungiyemo. Ariko uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 ntiturashikana n'2020. Murumva yuko habaye ukudebukirwa ko bahunguka. Mu gihugu kibanyi ca Tanzania ari naho dufise abarundi benshi, abarundi bashibaba 130 bakiri mu buhungi. Turafitaniye amasezerano nyabutatu avuga ko tuzoza twakira abarundi 700 ku ngunga, haca haba ingunga 2 mu ndwi, no kuvuga abarundi 1400 mu ndwi imwe. Ariko uyu munsi nagomba ndababwire yuko kubera uko kudebukirwa twakira abarundi bari munsi ya 50, mbere ndetse hari naho bishika tukakira abarundi bari mu 10, 15, 17. Murumva ko ivyo bintu birateye amakenga gose. Ni naho rero twataka turabwira hasereti mwebwe mujejwe kudufasha gutahukana impunzi, gira ico mukoze turabe ko abarundi bohunguka. Mwebwe tumaze kubona hari ibitigira bike by'abarundi bahunguka, twaregereye abo dusanzwe dukorana, mbere ndetse n'impunzi turazisanga iyo ziri mu makambi, turaja kuzibaza igituma batariko barahunguka. Ubwa mbere igihugu gifise amahoro, ntaco tuma badahunguka. Igihugu kiri ku murindi w'iterambere utomoye, ntaco tuma badahunguka. Mugabo tukaza tubona ivyo biyumvira bitandukanye n'ivyo. Rero mu byo batubwiye no mu byo tubumva kuma amatwa dusumira, bavuga bati n'abahungutse ntibafashwe neza. Ni giki none gituma vy'ukuri abarundi bahunze badahurumbira gusubira iwabo? Bagenzi bacu ba Radio Inzamba bavuganye na bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bari mu makamba atandukanye y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Jewe impunzi mu nkambi ya Ndeta, igituma ntitabira kamo ka leta y'u Burundi ko guhunguka nuko ivyatumye impunga itaratorerwa umuti. Ubwicanyi, agatotezo k'abahungutse karibonekeza ku murindi munini. Vyongeye nahunze n'umukozi wa leta, none ubu baramaze kunsubiriza. None nuko ntabona kazoza k'umuryango, ubu kazoba kameze ejo. N'abari mu gihugu baragowe, abenshi babura iyo baja babaromotse. Mu gihe ibibazo by'impunzi byo kwigwa neza, amahoro n'umutekano bikigaragaza kuri bose, abateshejwe ivyabo bakabisubizwa atavyiyumvisemwo, nta kizobuza ko mpunguka. Tubaza ko uwo murindi bashaka uzoboneka mu gihe tuzotwumva ayo maradiyo yose avugira hanze y'igihugu, avugira mu gihugu, abanyapolitiki baratashe, abo bahanira agateka kazina muntu nabo nyene bari mu gihugu. Natwe tuzoheza duheze duhunguke, kuko nakare aha hantu ntitwabererewe neza, si muri paradizo, ni mu gahinga kanyaga nande amagorwa twahurira mwese murayazi. Si uko rero haturyoheye, ntibituryoheye ku bano hantu, nuko vy'ukuri hariho ingorane zikihari zidutuma hunguka ngo dute ubuzima bwacu mu ngorane.
igituma jewe ntitabira akama ka leta y'u Burundi ko guhunguka bitumwa n'imvo nyinshi. Ubwa mbere umutekano muke, ukutubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza icyiyumviro, ibiziga vyama vyatoye irya n'ino, agahotoro n'umukazo vy'umugambwe uri ku butegetsi, hamwe no kunyuruza abantu biracahari kandi arico nahunze. Ubwa kabiri abahungutse baranyuruzwa abandi bakaburagizwa, ibituma bahitamo gusubira guhunga. Ivyo byose kuri jewe ni inzitizi ihambaye ituma nto kwihutira gutaha. Uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu yigeze no kurongora umugwi w'igihugu ujejwe gutahukana impunzi, Frederic Bamvuginyumvira, abona ko leta y'u Burundi na HCR bariko baronderera ingorane ahitari. Wabona ibitigiri by'abarundi barenga ibihumbi 5-6 bashatse kwinjira, bamwe bashitse nga mu Bubirigi, abandi batashitse bakiri no mu mayira, bari mu mashamba baciye muri Serbia. Byerekana yuko vy'ukuri atamahoro ahari. Umwe wese yaronsa kaberu ariruka, bapfuma basiga batewagurishije amatongo, utuntu twose bari batunze bakava muri ico gihugu. Ni kuki abarongozi batabona ivyo, babona ibihushanye vy'ivyo? Hariho n'abagenda ngaha muri za Uganda, Kampala, birirwa baragenda bahunga. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba televizion Renaissance, Frederic Bamvuginyumvira asaba HCR gufata co kimwe impunzi zose. HCR nirabe umurundi yahunze nk'iyindi impunzi yose, impunzi yavuye muri Ukraine, impunzi yavuye muri za Turki, impunzi yavuye muri za Iraq, impunzi yavuye muri za Somalia, impunzi yavuye muri za Venezuela, maze bafate impunzi kumwe kandi ntibabasunikiye mu gihugu ngo bahunguke ku nguvu. Nibo bonyene bazomenya ko hageze ko bahunguka, kubera ko bumva ko nabandi babwira bati haragendwa nimuze. Wese dusaba leta y'u Burundi ni bagira ico gihugu, nibashaka tubafashe, hanyuma twubake, turonderere umuti ibibazo bihari, turonderere hamwe tuwutore. Mugabo atakurondera kuza barabesha abantu bagira gwenge ruyeri, hanyuma kugira ngo bavuga bati nimutaye, hama bace bamuga mugwa mu rugo rwe, hacavuga bati biraheze rero bashavu naho yasubira turara. Gushika kuwa 31 Gitugutu mu 2022, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zarenga ibihumbi 145, mu Rwanda naho zarenga ibihumbi 50. Gushika kuwa 30 Nyakanga muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2022, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 41. Muri Uganda naho hakaba hari abarenga ibihumbi 40. Gushika kuwa 30 Ruheshi mu 2022 naho mu gihugu ca Kenya hari impunzi z'abarundi hamwe n'abagisaba ubuhungiro barenga ibihumbi 20. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko. Cari ikiganiro ku isoko.